Oya. Bika. Reka kurota ku murango. Claudine. Ujya. Je kumbwira ko ujya muhungu yogaruka. Jewe ibintu nikoresheje n'amaboko yanje. Umuntu namubonye atemba. Yasomye nturi. Yanyoye amazi menshi. Nanize numva ko umuhogohogo ndawumenye ndawukocoye. Byo byagenze gutamagaruke kwisi. Ibyo ntibishoboka. Byo tubizi kuri Kristo yazutse. Nawe ni nuko yari umwana w'Imana. Nta wundi muntu arazuka kwinosi. Turabona. Ico rero ntikibaho. Aho ujya mugabo nk'ikaroga. Je ndabikubwiye ko nabiboneye bari kumwe. Yaramutoye. Rero nico gituma ndakubwira yuko ujya mugabo ari umurozi. Kuko nta kuntu yatemvye tubona. Hama kagaruka. Canke atari umurozi ni daimoni. Kuraba neza. Kumva ko gizaduka yagarutse. Kumva ko akiri muzima. Ntabakiri muzima. Ntanguye kumva umutwe wanje utanguye kuzaruka mwinyo. Misigaro yagarutse. Yadutse mu bapfuye. Ntekereza kubikurikirana byose nkamenya ukuri. Kuko inkuru y'imbarirano iyo twaniye wiboneye. Josiane, ndakwanga nkasubira nkakwanga. Nimara mwijuru byumve ko je ndakwanga. Ngo Imana yo mwijuru urayizi. We yabuze Imana yo mwijuru. Wo kuba kugahohotera ikiremwa muntu caye. Wa mukobwa we. Uko nyene umutima w'ubwicanyi wewe nyene nzi twakuranye. Ko wahindutse cyane nibiki. Claudine warambabaje. Umuntu akanyizera ngo ndamurangira umukobwa w'akaranga kuko nari nsanzwe nzi ukuntu ndakuzi nkatanga wewe mugaba amabwa wamugiriye amabi wamukoreye nkarya narumiwe sinari ndakuzuko kubera ko abantu muhinduka kubera ko umuntu abizera mukamukorera ibintu nk'ibyo urazi ingene wamaramaje wewe urazi ingene wewe wamaramaje warambabaje mu mutima wanje sinzopfa ndakwibagiye. Ndi umwana mubi. Umva ndakubwira ingyo zizanye ntawe reka kuzirya. Narayariye ngira ico ushaka rero. Nica narayariye canke uyandukoremo. Narayariyesha. Mbe ndakubaza. Mbe kijya wagiye gutoragura hariya ngujana muhiri wanyu. Kijya wakijanye he? Ushaka kizo mu mugabo uragitwara muze mutwarane wewe. Muze mutwarane ko wumva jewe ntari umukobwa w'akaranga. Korodigeza. Uzi mutware we. Muze korodigeza. Waramaze no kumutwara. Muze mutwarane rero. Ico no kubwiracho. Umutima w'umuhemu wamubabaye imisi yose. Kandi Imana ihora ihoze. Haraho uzokwicuza wewe Claudine hamuvuga ati naruriye igiti kiturigwa. Amaraso yiwe wanyoye. Age amafaranga uzi kuntu yoba yarayaguhaye. Uzi ingene yoba yarayaruhiye. Uzi ivyo yoba yarayakuyemo.
Ico nzi ico Imana izobikubaza. Umve ndakubwira sinje cyo kumenya ingene barondera amafaranga n'ayandi azoza nzoyarya Ujejwe kuyarya. n'ayazoza nzoyarya babone ko ntavukiye ubusa urabona amafaranga amaraso hago wari wayabuze ko atayahaye wewe Korodine ko yashimye jewe we ko atagushimye Geza. iyo n'inzigo ndazi ubukobwa bwo gatumba ingene mumeze nishwe n'inzigo n'amashari n'ayandi nzoyarya umva ko ndakubwira uko uranyumva hakazogira umuntu n'umucira n'amate hasi unaryogore ko ari je namuririye amafaranga canke ko ari twebwe twamutaye muri rya ruzi uzombona jewe ndi mushiki wa Yuda ikura ukazopima gusa nzoca ndakwica tuzokwica na Yuda hamwe batabona n'agasanira kabajya batazomenya ko hagize kuba n'umukobwa avuka kuri aka gatumba ahure ni gasopo je ndaguhaye Babareka ibyo nabanagukoreye ariko umunyereke bidana uko ndamukumbura basimbwira bwira ico nokora ariko umunyereke ndakwinginze uragakorerwa amabuye wa gipfuwe cy'umukobwa yeda hega ndahimbye ndariye ndahaze nyeka misigaro uragasiga inyama ku biti ni kangahe nakubujije misigaro Inchoro zingahe je nakubujije misigaro jewe urakeneye ko nzokurya uri mubisi urakeneye ko nzokumiruza jewe mva ndakubwiye naraguhaye agahengwe naraguhaye amahirwe yo kuba wo kwidegembya ugakomera ibiganza byanje ntidari binaniwe no kukunigura wewe ariko no munsi wakize uri kuri debanda uri kurigira nk'ibyinda yigira mu mpuzu mbese ndakubwira misigaro ugomba kumukura mu mutwe wawe utamwibagiye mu mutima wawe nzofutanganya wewe nkuko nafutanganije misigaro nzogufuta ureke kumwibagira nutamwibagira nutamufuta mu mutwe hadofutwa izina ryawe nawe umusangi kuzimu yagiye nzomugusanzayo kukwica wewe ni nko kumira karaya nitwa Yuda Patragenda mva mu maso sindakwica Umviriza Josiane, umviriza hagarara mbarira je kuri wewe ndiki siwe ndiko ndabaza mbarira kuri wewe ndiki Nento kizicuri ico mbarira rero kivuge Rendi ndeko kikubwira ntacyuzi Kivuge. Nanje kuri musazanje mbe kutagashaka kukasa murago ni wakampaye umviriza Josiane ndakubarira aho ukava ngaho ukaburuto uguburuta uruzana ngaha mu rugo utiri urampanuza mbaza rugero rwawe wazanye ngano rwahe wowe aha ni were usiga urisa murago mu rugo je washize he aha rero usiga mponera ku mutwe nuzi nico je nsigaye ndi mu rugo je ico njejwe nta nico usigaye Umva manu wenda kubwira Imana ntituzokwigera tuyibona igenda n'amaguru Je mpora mbona uzinduka gusenga iya mbere cyo nagira urategera n'ibintu n'ijambo ry'Imana rivugwa mu nkuru nziza handitswe ngo naragenda gusa ntimwantora narashonje ntimwangaburiye
nari mwibohero ntimwaje kunsuhuza. Ico no kubwira coco haryo ujya namutoye kugira nkurikize iryo jambo ry'Imana. Ko nari ngiye kuvoma ku ruzi nkamubona yatwawe, nari kuza kumanza kukubaza ngo mbe Emmanuel ngo nje gutora urya muntu, cyane nari kumanza kumutabariza hama bakamutabara tukanamushikana no ngaha muhira katarafisi yaje. None ugira ngo sinaye nabigusiguriye je kubera kimwe y'abantu mudatahura umuntu. Umva ico dukoreye uwo muntu wese amerewe nabi tuba tugikoreye Imana. Inzi data na mama bari baratwigishije gukundana, kandi inzi nawe wahora ufise urukundo, ariko simbona uwo mutima mubi yuri kurawukura. Emmanuel, inyo urya muntu azorya ntabwo twebwe zizotuma twonda canke dupfa nabi. Oya, ahubwo ujya azotongerereza imigisha, usange turonse ibintu vyinshi bivanye n'ishiza tuzoba twaramukoreye. We rindi urabe ibitangaza vy'Imana, Imana yonyene izikoreye. Sawa, ariko kikaramuka gikize uzocukuraho, uzocumenya iyo ukibwira kigende comokere nakare no kubona mbona kitanabona. Je sinkeneye ko kiba kirangwa mu maboko. Jewe nta mpumi nkeneye gutunga muri urugo rwanje, urugo rusigwa na Matiyasi sinkeneye. Kikaramuka gikize pfe. Reka basi tumanze tumukurikirana kize, ivyo navyo tuzobimenya mu nyuma. Nta ngorane, ndabikwemereye. Urakoze, tugenderere. Gusa reka gushavura, nani wavyemeye? Nizere kuri kuroroherwa. Ndabona uko wari umeze karubusi kuko imeza harimo agahenze. Warakoze sha, warakoze Imana guhezagire. None ajubana ndasaka kuba umuntu kwiki. Yata. Cimbo nabirimwe ububiri ko biragenda neza. Aho nakibabara naha. Kwitose. Ngabahanda cababa. Amaguru urumva yuko biriko biraza. Kumwe ntambutse haguruka turabe tambuke ugendagende turabe ko bikunda. Mwana we Yesu we Josiane, ahantu ubona kuri kuraturondera abo mwimisi uburyo urabona kuri muzima, anashaka uri kurarondera urupfu ukaba ukeneye kubaho neza kwa kagatumba. Genda utico gitama canke dukwereke twebwe ntidukeneye kwama dukibona mu maso yacu ngaho kwa kagatumba kacu. Wonge uri kura mama za gatumba. Claudine, umva ndakubwira, umuntu atinyingu ariko ntatinye yamwinjiranye. Josiane sije uri kurakanguko, ubu sanze muhira shaka no kugukubita no gukubita ukabona yuko je nawe tutangana canke ataho dusaniye. Ukubita jewe amajambo abwiye jewe nije wokubita wa mukobwa utagira indero uri ngoma ndakwereke ko nagusanze iwanyu ukuranyumva je wokubita jewe nkubita cyane ndakujanira n'ico gitama. Shirako kuri umugabo nkubita none kwanza mvuze tumure ku uri kukuri ngaho je nakubwiye ko jaka mpangara uzoze kwa kagatini je ko dine ntabwo mpangara ngaho. Claudine, mukobwa nkawe ubukozi bikire nkubwo wawe ugaza ko bizogushikana neza. Umva ndakubwira mva mu maso unyene
utabona ishavu ryanje Claudine ndakubwira rimwe kabiri gatatu mva mu maso mva mu maso je ntarakurera kuwondi ndagiye ariko je ntudusure kumvinisha kuramba mutugende wicara umukobwa urakomeye neza urafise ubwenge bwiyumvira neza imiti wari yiva mu mwanga wa hehe nubona kuri kwegera urupfu wewe aha wataye akazi wari kurakora muhira ngo uza guhegekera ivyo hegekera benda kubaza niba ukigitama nturarekura umviza ndakubwira musani wawe nyamba utabona iki gitama kuva iyo twavugisha akadusaragaye umviza ndakubwira musani iki gitama nutabona utakirekuye uzotubona twebwe ko tuvukana uzombona ko ndi mukuru wawe urupfu rwo kuzoruronka Claudine ndakwisabye misi yose ungenze ubona je ndi umwana je ndi uruhinja nawe icyo nokora ndakwisabye nabwiye ati ndakwisabye kandi umve ko sinkeneye igitama igire Mama nshonje. Musani wawe kubera ko waje kwitirikira ngaho aho usanga atakindi cyaje gukwiriza hano uri kuriyumvira misigaro kura mutwe mu misigaro yarapfuye ijya nakiriwe uri kuranyuza nubwo adashobora kuba hari ibyo numubera mu kibanza urabizi ko ndagukunda kandi maze kubikubwira inshuro nyinshi ndagomba unyumve ngo musigarira mu kibanza asinde kura sishaka ndabonye ndeka jenyine Musani wawe ntabwo uri mu gahinga wenyine na kimwe ndeka je ndeka misigaro urindiriye ntawe ugihari nozo uzoguma umurindire kugeza ryari je nzomurindira Musani wawe mbabari ndagukeneye Musani wawe ubu misigaro ni jewe kuko ni jewe dusigaranye hano pasindase we ntabwo njye ufise pasinda gusabye urekeje nigurane jenyine oya reka kurota ku murango Claudine ujya je kumbwira ko ujya mu hungu yogaruka jewe ibintu nikoresheje n'amaboko yanje umuntu namubonye atemba yasomye nturi yanyoye amazi menshi nanize nkumva ko umuhogohogo ndawumenye ndawukocoye byo byagenze gutamagaruke ku isi ibyo ntibishoboka byo tubizi kuri Kristo yazutse nawe ni uko yari umwana w'Imana nta wundi muntu arazuka ku inosi turabona ico rero ntikibaho aho ujya mugabo nk'ikaroga je ndabikubwiye ko nabiboneye bari kumwe yaramutoye
rero nico gituma ndakubwira yuko ujya mugabo ari umurozi kuko nta kuntu yatemvye tubona hama akagaruka canke atari umurozi ni daimoni kuraba neza kumva ko gizaduka yagarutse kumva ko akiri muzima ntabakiri muzima ntanguye kumva umutwe wanje utanguye kuzaruka mwinyo misigaro yagarutse yadutse mu bapfuye ntegereza kubikurikirana byose nkamenya ukuri kuko inkuru y'imbarirano iyo twaniye wiboneye ze kwihangana kwera urabona ngaho iwacu hari ivyatsi hari ibiti hari imbeho mugo ko wasanga ko se wihangana jewe vraiment nta ngorane kuko jewe icanzanye ubu misho yanje nuko iba accompli hanyuma bimaze kuba neza misho yanje igiye ku murongo nazo batangorane naho zoba inzuzi zitagira ibiraro naho hoba amashamba naho hoba iki jewe ndagenda nta problème cihutirwa ahubwo nyereka mwene wacu hamwe uwo munyereka jewe numva ko umutima wanje woruhuka ashana kuri kariye bico si kibazo ndazura za kumubona ko biri ko suramubona kuko naragerageje kumwitaho uko nshoboye aho uburyo bwanje bugera canke bugarukira naragerageje gusa namwe ndibaza muje kugira mugire ntemwongereze aho ntashoboye gushika muhamushikana karibi wacu ndibaza urabona ukunyene hameze niko dusanze tuhaba Mbega wakigabo ntaragera kugenda hehe ushaka uzove ngaho wakizije byose byawe ega nani turameto nturabaganga b'amaso twe hasi kwa muganga mugabo murabagira neza muramfasha muzoba mugize neza ega nanje ndagowe tugufashe aha bakubwiye yuko ari mu kigo c'impumyi ngaha umviriza ndakubarire ngiyaho hepfo ngaruke nsanga utakiri ngaha igenda guherera indaro kiramaze muramfasha munkiza nakubariye umviriza nakubariye aha si mu kigo c'abagwaye amaso ngaruke nsanga wagiye